ubwihebe ntushobora kubimara mw'iri joro. Mana, iyaba woshobora kubona ibiriko bikoreka impande yawe, mbere n'ubu nyene ntiwosubira kubona ubuzima nk'uko wahora ububona. Bamwe bavuga ko vyose vyubakiye kuvyo dukorako, kuvyo tubona, kuvyo duharura, ariko Bibiliya yoyo yemeza yuko bitandukanye n'ivyo. Si ibigereranyo gusa, hariho ibibaho bitaboneka kandi bikora, kandi vyinshi. Iyo amaso yawe yoshobora kuguruka mu minota umwe gusa, wotahura impamvu ibintu bimwe bibaho mu buzima bwawe ibindi ntibibe. Ibi ndazi ko bishobora gutuma habaho guharira, ariko ibi nivyo bituma abantu bamwe babaho mu buzima badatera imbere, abandi nabo bari mu rujijo, abandi nabo bakaba abafungwa b'ivyakahise kabo kandi ataco vyari bivuze vy'ukuri. Impamvu nuko ata muntu n'umwe yigeze twigisha ko ingingo dufata, ingwano tugwana, ugutera imbere kw'imigambi yacu, ingingo dufata zo kwegera Yesu, ibidushikako vyose tubibonesha amaso vyabanje kuba mw'isi y'imwemu. Iyaba kandi woshoboye kubibona, wobona ingene akanya gatoya abamarayika, abadayimoni, imbaraga zose z'imwemu zahishuwe muri Bibiliya zikorera hafi yacu. Buri decision yose ufata y'igikorwa ukora mu buzima bwawe, hariho inkomezi n'imbaraga uba uri kurongerera uruhande wahisemo gukorera, yaba ubw'Imana canke urwa Satani. Uhisemo gukora neza, hariho imbaraga z'Imana zikongerwamo. Iyo uhisemo gukora nabi, hariho imbaraga za Satani ziyongera muri wewe. Ubu butumwa ntibufise intumbero yo kugutera ubwoba, ahubwo ni ukugira uguruke amaso yawe ubashe kubona mu buryo butandukanye n'uko wahora ubona ibintu, maze bituma ukwizera kwawe guhinduka gukomeye kandi gushikamye mu Mana. Kubera ko niwatahura isi y'umwuka byose biraza guhinduka. Ingene witwara, amasengesho yawe, ingene wahora ubona Imana, mbere n'ingene wahora urwana mu buzima kugira ngo utere imbere. Humura rero, kuba ugiye kumenya ivyari bisanzwe bihari, ariko kumbura ata muntu n'umwe yigeze abigusigurira. Ntibirenze urugero kuvuga ko hari bibera hirya no hino, birenze cane ivy'amaso yacu ashobora kubona. Bibiliya bitwibutsa igihe Pawulo yavuga ko ivyizigiro vyacu atari ivy'ibiboneshwa amaso, ariko ko biri ku bitaboneshwa amaso. Ashobora kubisoma mu Bikorino ba kabiri igice ca 4 umurongo wa 18. Ntiyariko aravuga ikigereranyo, ahubwo yariko aravuga ivy'ukuri vy'imwemu vyivanga mw'isi iboneka. Imana yashizeho isi itaboneka nk'igice nyamukuru c'ubuzima bw'umuntu, kandi kuyirengagiza niko kugenda mu